agiye kurondera ntiyambara ngo narosiki nanje sinamubara ngo narosiki. Mwaramutse. Sara Muhimpundu ni umukenyezi w'umurimyi aba ku mutumba Kinyota agacimbira Muyaga komine Muyinga intara ya Muyinga. Yubakanye na Yusufu Tuyisenge umudanda asanzwe agendana ubumuga. Ukudatahurana mu gutunganya iby'urugo vyatumye umubano w'uwo muryango utosekara. Umwe wese caronse akacigungana eka mu rugo rwabo haba imishamirano. Yusufu we ntiyigera atatahura ko umupfasoni wiwe yova mu rugo akaja mu mashirahamwe. Harageze igihe rero sinaziganya neza ntahukana amahera makeya. Maze gutahukana amahera makeya umuganje cambarira ati none ryashirahamwe watonze mu mwaka wose aya n'amahera utahukana. Tego niyo naziganije niyo narose. Burya acatangura kundaba nabi karasi agatangura kumpa nabi. Burya ntitwagihurizako. Agiye kurondera ntiyambara ngo narosiki nanje sinamubara ngo narosiki. Ko je ndi umuntu ntazugirana ikiganiro n'umukenyezi tubanye mu rugo. Umuryango wanje nta kiganiro twagiranira n'umuryango. Twari tubanye nabi kuko nta numwe yashobora kuvugana n'uyundi. Twashobora no gufungura tukarya tawuganiriye n'uyundi tugaheza tawuyaze n'uyundi. Shemsa niyo saba umubanyi wa Sara na Yusufu aremeza ko umubano wabo utamye wifashe neza. Umugambi tuyage canke aba amashirahamwe ataragwira ngo bajijuke twama mu nduru twama turiko turahanura. Twahanura wanashaka bamwe kubera kutamenya tukavaho banatubwiye nabi. Mwigira abantu muzi ubwenge, mwigira abantu muzi guca imanza gusumba abandi. Urumva mu ncamake urugo rwabo rwari rumeze nabi ntirwari rumeze neza kuko umwe wese yakora ibintu ku gatwe kiwe. Umushinga ntahe yavuga ati jewe mu rugo rwanje wa mugore we nta jambo ufise uza kuvugaho. Umugore nawe yaronka utuntu nimba kuko aradandaza yatahana ayo mafaranga mu rugo. Yagoma abona umenga buza guca agenda, yagoma abona umenga urwo rugo si urwiwe. Umugambi tuyage wa Search for Common Ground umaze gushika ku mutumba uyo muryango bayeko wazanye inyigisho naho barazihurumbira. Mbere bazibyaza umusaruro uko bavuye bahuza ivyiyumviro umubano uratsimbatana. Asha twaragiye baduha inyigisho twarazimazemwo imisi 3. Muganje numva aramba ati kweri bwa bundi nahora ndaguhohotera gutaguha ijambo mu rugo utaguha ubwigenge mu rugo. Ati ubu sinzosubira kukwimirira kuganira n'abantu kugenderanira n'abantu mu mashirahamwe atandukanye yariyo yose uzorigendemo. Tumaze kwinjira mu gishirahamwe sinobabesha amahoro yarabonetse. Ubu twaraguye akarere mu kurima indimiro mu korora imigambi iterambere. Abana mu kwiga ni sawa nta ngorane, ugufungura nta kibazo. Kuri je mu menga na mahoro nta na kimufise nogayamo. Vuni nkashimira n'abantu babimve gufunda ndo shirahamwe. Je amahoro wanje yarabonetse akosa nkibona. Yusufu afise ingorane zo kuba yoronka amafaranga akanyegeza umugore. Mugabo kugeza uno mwanya tuvugana nk'ubuhamya nk'umukuru nsanzwe ntwara ngaha ku mutumba wacu. Yusufu natange ntaye yuko Yusufu watumwigishije. Ubu Yusufu ageze muhira arere ku mudamu wiwe ati uno munsi nungutse aya. Yusufu aricara n'umudamu wiwe bakayagara cyane ko ico kintu twasanze mu rugo wiwe. Yusufu nta kintu kijyane kiyago yarafise cyo mu rugo cyo kuyaga n'umudamu wiwe. Ubu nagenda babwire yuko nimba ari umuntu wa mbere yotanga ubuhamya bukomeye ni umuntu yitwa Yusufu afise ubumuga. Munywanyi aho uherereye abakenyezi baba bakumirwa mirongo y'imigambi y'iterambere. Ubu ufise ico uterereye kugira ngo ikumirwa ry'abakenyezi rikugweho. Iciyumviro cawe kirahawe ikaze gidushikirije muri komune.